ikigwa gihari twamaze kucyumva. Jena amaze gutanga ibirego byinshi byerekana neza yuko Yesu ariwe mucunguzi wenyene azocungura abantu bari ngaha ku isi, yongere abashogomangana bashikane hehe mw'ijuru. Ariko ategatanye kuvuga ngo aranshimiye ngo kubera ngo nakanye ngo kwese batarinde akarimana sicyo cigwa. Kubera iki tugiye muri icyo kibazo cyo kw'iposto atarimana kubera tumwe n'Imana, Imana yabo nayo ni intumwa kubera kwisenga. Icyo sicyo cigwa twe tugitega umunsi wacu kugira tugufashe. Hanyuma tule ngaho akwenda kugenda muri Ezekieli 18:20 ndaga kwashika. Ariko reka mbanze mberaho yaheresha naho hameze nk'uragiriza ari umukiza ibyo nyene hakanye. Yego ariko n'umukiza ku Isirayeli gusa ngo twebwe ngone dufite tushakugirane tushatuza kwitabo kandi tutarimo. Mugabo yemeye kwese ari umukiza ariko ngo ni ku Isirayeli. Habo warukwiye kubanda kumenya rero mbega Abisirayeli ni bande tuga Qur'ani. Tora Qur'ani tukufu urupapuro rwa 16 wakoze Qur'ani 16 igitabo cya urupapuro Qur'ani tukufu ururandika. Haravuga havuga iki? Mtu au watu wote, umuntu canke abantu abari bo bose wacha Mungu bubaha Imana bitwa ngwiki Israeli. Qur'ani kuzengo umuntu uwari we wese canke abantu abari bo bose bubaha Imana, abo bantu bitwa Abisirayeli. Kandi somye Qur'ani 5:82 havuga yuko abakristo bubaha Imana. Nawe bivuga yuko Yesu yaje gukiza abaki Abisirayeli. Kumbe natwe turi ngaha mu Burundi kuko Qur'ani 5:82 havuga yuko abakristo bubaha iki Imana. Kumbe ngaha mu Burundi twaragizene twarashikiriwe. Kirese bo kubera iki rero umurongo ndawutanze genda Yohana 17:2. Yohana 17:2. Yohana 17:2 aravuga agasubira. Ndio inasema nkuko wamuhaye ububasha, nkuko Yesu yahawe ububasha kubafise umubiri bose, wabo wamuhaye bose abaha ubugingo budashira. Budashira. Kumbe Yesu yatumwe ngaha ku isi kubafise iki? Umubiri bose, abafise umubiri bose kugira ngo abahe iki? Ubugingo budashira. Reka ngaha mu Burundi abantu barafise abantu bafise umubiri n'abahari sinzi batubwiye abafise umubiri amaboko hejuru. Ngoja we vipi mwanangu? Mbega Yesu amaze kutwana neza yuko yatumye ku Isirayeli. Mbega ku Isirayeli honyene cyangwa n'igihanga cya Isirayeli niyo hari abantu bafise imibiri gusa? Oya. Kumbe na Burundi hari abantu bafise imibiri, no muri Kongo, no mu Rwanda, no muri Tanzania. Kumbe ku isi hose abantu bafise iki? Imibiri. Yesu yatumye kuri abo bantu ngo abahe iki? Ubugingo budashira. Abafise imibiri n'amaboko hejuru. Amaboko hejuru. Aba nta mibiri bafise. Nabo bafise imbaho. Bagenda n'ibindi birema ndakuri bose bidafise imibiri. Ariko kugira bituruka. Ni hatari. Wa mu Burundi byaba badafise imibiri baratubwira isi baza baturuka biyari. Abane yakuye ngaho ataravuga ngo kubwa Qur'ani ngo yezeje Yesu yuko Yesu ngo ari muki ngo ari umweranda. Icyo ntiyabihakanye kuba yuko Yesu rero ari umweranda, ariko abantu bose bakaba barakoze ibyaha. N'ubundi Yesu aguma ariwe aba nimero ya mbere kugira ngo ashobore gucungura abantu bose. Kubera iki? Abantu bose bakoze ibyaha, ariko imbere yacu avuga ati icyaha Adamu yakoze ntigishobora kugirane, ntigishobora kumuhama. Habuze kumvira uti abantu muri kino gihe ntibapfa kuko kubwa Adamu yarakoze icyaha bagashirwa n'iki? N'urupfu. Nikuza kutubwira rero mbega ko abantu muri kino gihe bapfa bariko barahamwe n'icyaha kandi
hanyuma ujya kutubwira ko mwebwe abayisilamu mudapfa. ntibapfa ntibavuga udapfa n'imibiri. Kandi sha urakoze. Hanyuma cyavuga ngo rero ngo Yesu ngo yaratutse Herode ujya mwami ngo ni iki? Imbwebwe. Ngo ni imbwebwe. Yesu Bibiliya imita umwagazi w'iki? W'intama w'Imana. Kubw'ibyo imbwebwe nazo igitabo cyacyo ni ukuri iki? Intama. Iryo zina yamuhaye ryari rimubereye. Yesu yamuriye. Zaho we vipi mwanangu? Ndio ngomba kuvuga utulipuka. Ndio ntawe tukuri kumwe. Hawa kapuzi ngo ndagasubira. Rero cyangangara rero. Iryo zina Herode yiswe ryari rimubereye kubera iki? Nawe nyarubwiwe ntiyabihakanye. Aba yaragenda kumufatanya abatari imbwebwe. Cyangwa nyamubona ariko bagende nushinga urubanza. Igisingo cya Herode. Ariko iryo zina yahawe Herode ntiyamubereye kubera iki? Yarutizera na Qur'an irabyemeza 8:22 Qur'an. Yarusabana 8:22. 8:22 Surat Al-Anfal. Basa Abisilamu banezerewe kabisa. Muri serikali twigisha neza tangorane nyingi. Hakika mu by'ukuri vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu, ibikoko bihumanye imbere y'Imana ni hao wanayejipiga uziwi n'ababigira ibitamatwi wa kutokusikia haki, kugira ngo ntibyumve ibitunganye, wanayejipiga ububu, bigira n'ibiragi kandi wasisikie hiyo haki, kugira ngo ntibashobore kumva ibitunganye cyane bigororotse. Kubw'ibyo Qur'ani ariko aravuga yuko abantu bigira impumyi, abantu bigira ibitamatwi, kukumvira ntibumve amajambo y'Imana y'ukuri atunganye, abo bantu baganywa n'ibikoko ijambuye cyane bihumanye. Ara nawe yaratukanye leta umutware impumyi. Yego none sikibe kukindiga yenu. Kumbe ara nawe aratukana. Nabandi benshi yakunze bwabyo ara yavuze mu byicarako. Hanyuma kandi yemeye yuko yavuze ati ngo agomba twigishe ngo tutahure ngo hariho kwihana, ngo mugabo uko kwihana ntibisigwa yuko bagizene wacunguwe. Siko yakutega yego. Reka tumigishe na Qur'an 19:60. Qur'ani 19 Surat Al-Maryam. Kandi baje n'abanyeshuri beza ntanze umurongo baca bandika. Yego. Turandika neza ngo tukumbuke ntapuze. Inasema ndio Waislamu wote wanaambiwa, Abayisilamu bose barabwirwa isipokuwa wakitubu, ngo kile umviriza kiretse bihanye na wakiendelea kuamini, hanyuma bamaze kwihana bace babandanya bagirane bizera na kufanya matendo mema, hanyuma ngo bace bakora n'ibikorwa byiza, hao ndio wataingia peponi. Basi kubw'ibyo kumvugo ya Qur'ani mubwirwa kwihana no kwiza. mumaze kwihana muce mwizera, mumaze kwizera muce mukora n'ibikorwa byiza, aho niyo mudashobora kwinjira hehe mw'ijuru. Wene ukaga kwihana nibisigura gukitwa none mwizera nde roja we vipi? Kubw'ibyo rero nyara mubwirwa yuko mwihana kandi mukizera, kuko tugiye yuko wese ndakwigisha gundi ati ni mwihane. Yabwiye abisiramu ngo bagirene mwihane, abongera bagirene bizere. Hano Abayisilamu nabo babwirwa kwihana kandi bongera bagirene bizere. Mbega bizera nde? Kandi 159 Qur'an inasema wanaambiwa Waislamu, andika inasema hakuna katika watu na muntu n'umwe mu bantu waliopewa kitabu bahawe igitabo ila humwamini Yesu Kristo mwana wa Maria, kiretse ko bizera Yesu mwana wa Maria kabla ya kifo cha kila mmoja kati yao, mugihe bakiri bakwisiga gihumeka batarapfa baamini Yesu Kristo, isipokuwa inasema jambo hili ndio kwa kuwa ni kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata zana tu. Kuna maneno meruka hapo lakini hakuna faida. Hakuna faida. Na inasema hakuna faida. Kuna nyungu nimwe ya kumwamini no kuzipita Yesu kila mmoja mbele ya kifo chake. Zaho. Kugida
mu bantu bahawe igitabo abo bariko baravuga n'abayuda n'abakristo bahawe igitabo ati abo bantu rero barizera Yesu mwene Mariya ku majambo yiwe y'ukuri yagiye ashikiriza yigisha imbere yuko umwe muri abo bantu agirane apfa ati kubera yuko ntacyo bizoba bikimaze kuzokwizera muri icyo gihe umuntu yamaze kugirane yamaze gupfa kumbe umuntu yizera Yesu agihumeka umaze gupfa habasigaye urubanza kugira ibyo muhinga kwizera nuko mwizera Yesu shahidi wako anavuga wewe vipi mwanangu endelea baba tano gusa zangapi itafika tu kupito yagerageza kutubwira yo kandi ngo Yesu ngo ni iki ngo ni kitume sibele Magalatia 3:13 Wagalatia 3:13 maandiko yanasema hazini kirudi kama mbona hapo kwa Burundi Wagalatia 3:13 maandiko yanasema ndio inasema kwamba imana 13 Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyago Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyago yacitse kipfume ku bwacu umviriza ngo yacitse apana yari kitume oya yacitse yani amefanywa laana kwa ajili yetu sio kwamba yeye amelaniwa amefanywa laana kwa ajili yetu haleluya kwa ajili ya mimi na wewe sio kwamba amelaniwa kwa ajili ya kwako wewe na mimi na tukienda kwa wewe mtindo tutapoteza mwelekeo ndugu yangu kwa hiki kwa Qur'ani chapa ya 8 ndio Papa baje 5:5 inasema tuje kuja ngo yaburi kurakoresha yuko Yesu yagitwa ikitume usuga yuko yari kitume Yesu aho mutakaze iki jambo riri kurapuka akaba muri Qur'ani ndigera hapo inasema leo ndio kuna musi leo mnaona kuwa hamna anayemsikiliza Muhammad kuna musi mwabaga yuko ati abantu nabane bariko barumviza Muhammad vijana wachache kama wapo kiretse ubaruka ruke baadhi ya watumwa na maskini bamwe mubaja no mu bakene nawe Muhammad rero amefanywa shabaha ya laana na matusi kumbe Muhammad ngo yagitwe iki laana Muhammad ngo yagitwe umuvumo n'ibitutsi ku bantu tugiye kuri iyo mvugo rero ko Muhammad Qur'ani tugiye yuko yagitwe ikitume n'ibitutsi ku bantu abayise mwemeye ko Muhammad ari kitume bakurikira intumwa yatumye amaboko hejuru nabonye ingorane mu pasiteri izo nizo ngorane zo kudasoma neza Bibiliya hanyuma tugenda kandi mu muzinguti ndwi 19 aho yavuze ngo erekana icyo nabonye ni ikitume gusa nuko Imana yaremye abantu bagizene bagororotse ariko uwo murongo acarawuki ntiyawuhetse avuga ngo ariko bo ubwabo baciye birondera ibyo bigeneye byinshi nibyo kuva kuri Adamu Imana yaremye Adamu na Eva abantu bagizene bagororotse kuko ibyo zigendera bahisemo si Imana yazibatumye nibo bazirondereye ikibazo kiri hejuru hanyuma kuri ngaho atagenda muri Ezekiel 18:20 ngumuntu yakora cyane bazopfa nibyo bigatari ko birakora ibyo mu butungane no ngaha mu Burundi wowe ukoze icyaha uragihanirwa muri sentare so utagihanirwa na mama we ntagihanirwa kuko ibyo bigatari ko birakora hajya ni byerekeye iki ubutungane ariko ngaha turi kubyerekeye kugirane gucungura gucungurwa kw'ibyaha by'abantu uwo mukizi wariwe n'uzoshikana imijuba uwariwe utuvuga ngo rero wisutuje murongo ko umwe wese twarwamo icyaha ciwe nyamara uko bimeze Qur'an tubishira mu kaga kubera iki 12:13 Qur'an andi Qur'ani indwi 12:13 12:13 Qur'an isize mu mutego kandi barabako hapo 12:13 ndio tunasoma aravuga ngo ku mubiri ubaha Imana inasema nasi tulipousikia uongofu ati natwe tumaze kumva urongozi tuliuamini barizeye basi nuko rero anayeamini Mola wake uwizeye Imana yiwe hataogopa kupunjwa wala kutwikwa kubebeshwa dhambi za mtu mwingine kugize Qur'an yashyizeho kaburungu ivuga neza yuko uwubaha Imana ashoboye kwikorera ibyaha by'abandi bantu uza kutubwira rero uyubaha Imana akikora ibyaha by'abandi bantu ninde ko twese twakoze ibyaha tuzoharira ibyaha byacu mumukomera amashi arayakwiye hanyuma yakwiye tugirugu
Yesu wenyene niwe mucunguzi azoshikana abantu mw'ijuru. Muhamagara ate turabe yerekana undi mucunguzi. Muhamagara haguruka. Takbir. Araje ko ngo mufise ubwoba. Araje n'ukuri. Arabwaya. Dusabe umwarimu aze Shehe Idrissa. Ubwo washiriye ku murongo. Yego urababwira ko gusa uko batumva. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha irukire kwa soje intumwa n'abahanuzi n'ubundi n'umwarimu mwiza intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzokurikira umunsi w'imperuka dusaba Uhoraho Allah kwadushira muri abo Allahumma amin. Amen ya Rabbi. Aravuze amajambo menshi 15 mugabo twandiko hanze nukuri ndaducako twose kuko nta kizima kirimo kabisa. Nta kizima na kimwe kirimo. Yahereye kuvuga ati umukiza ngo mwarimu yemeye ko Yesu ari umukiza ngo abisiraheli. Yesu inyandiko mwarimu yamuhaye mu byakozwe n'intumwa 3:1 isoma iyo nyandiko. Je ndasaba ko abantu tureke gufana ahubwo dukurikira inyandiko yavuze iki. Soma iyo nyandiko ivuga ngo iki? Aragira ati uye Imana yaramusize hejuru. Uye ngo Imana yaramushize hejuru. Sawa. Ukuboko kwayo kw'iburyo. Yego. Ngo abe umukuru. Yego. N'umukiza. 3:1 abe umukuru n'umukiza. N'umukiza. Okay. Ngo ahe Abisirayeli kwihana. Ngo ahe Abisirayeli kugira gute? Kwihana. Ikibazo abarundi ngaha barimwo. Je n'abanumvise. Ahe Abisirayeli kugira gute? Kwihana ngo ari gw'ivyaha. Kwihana none abatubwira ngo Yesu yarabacunguye. Mwoba mwihana iki mu gihe mufise uwo bacunguye? Kuko niwoza gucungura umuntu arinda kwihana ubwiwe. Iyo cungi maziki. Shiramwo n'ubwenge mu mutwe. Jewe ubwiye ngo bancunguye nuko yarifise amadeni kiwati kukayariha bakareka kunyishuza kabisa. Nimba wandihiye ntacyo nza kuriha bindi kandi wamaze kubiriha. Ico nico gisigura iki? Incungu. Nimba nihana nuko ibibazo bikiri kuri cewe sinzi ko mutahura inyandiko. Birasigura ko abakirisi bose buno munsi nimba bihana nta ncungu bigeze baronka kuko bihana kuko bafise iki? Ibicungu. Kandi y'abacunguye abakirisi bose nta mukirisi n'umwe yogiye mu muriro kuko bose bambwira ngo baremeye Yesu umwami n'iki? N'umukiza. Nimba hari abatoja mu muriro birasigura ko ya ncungu ntakimaze ya pirate. Iyo ncungu ya pirate iyo leta y'Abayisilamu ntitujamwo. Ekada acaragenda mwarimu tukuza Abisirayeli acagenda muri Qur'ani 16 ngo Abisirayeli n'abantu bemeye iki? Imana. Mbega havuzwa Abisirayeli bose canke n'izina ry'umuntu runaka? Qur'ani tukufu 16 nyene yasomye. Iyo musoma ibiro bisoma uko biri ureke kuzimiza abantu kuko muzoyoza ku munsi w'imperuka. 16 nasema hivi. Havuga ngo iki? Israeli ni jina jingine, ni rindi zina na nabii Yakobo binu nabii Ishaka. Izina ry'umuvugishwa n'Imana Yakobo. Yakobo niwe yiswe Isirayeli. Yiswe Isirayeli akorera neza Imana. Uyu niwe yari uw'Imana. Ikibazo wowe uri Yakobo ugiye mu Isirayeli cyane mu rutaro rwa Yakobo urimo? Yakobo yarongoye abagore bane abakuye ku miryango 10 bakuye mu miryango 12 y'abaki y'Isirayeli. Ibyo bikenegera mu Itanguriro 3:5-2. Yakobo yarongoye abagore bangahe? Bane. Uwo niwo muryango wa Isirayeli. We nturimo? Narimo. Sasa charambira ati Isirayeli bisigura bemera iki? Imana. Yisunze Qur'ani uzi gituma tari kuja muri Bibiliya mwarimu. Genda hariya muri Bibiliya nyene mu Itanguriro 3:2-8. Ntiwohonyora yubatse Bibiliya ntakiriyo. Nicyo gituma wisubika bitagira amakenga muri cyo Qur'ani. Igitabo cyawe ntumenyerana nziza izi byo yigisha somenya ndi. 3:2-8 yaragira ati. Agira ngo iki? Aramubarira ati. Nucitwa Yakobo kundi. Imana ngo
bacimubwira ngo rukitwa Yakobo ukundi. Yego. ariko wiswe Isirayeli. Ariko wiswe Isirayeli. Iyo ni Bibiliya. Yego. kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Uyo muntu yaniganye n'Imana niba bahuriye muri Kongo, niba bahuriye mu kibira, aragenda kubitana n'Imana wayinesheje yitwa nde? Isirayeli. Icyo zero no ryazananye. Umuntu wari kubise wumva yuba. Ekada. Komeza wumve. Arabandanya. Yego. Akayinesha. Umuntu aragara Imana yayikubise ingumu arayitwika amakofa yineshe cyati mbabarira. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Ndakwinginze ngo nyibarira, ariko arigana n'Imana. Aramaze ati umbariza iki izina ryanje. Amuhezagirira aho hantu. Abonye neshe ngo cyamuhezagira. Yakobo yita hantu Peniyeli. Soma ngero sobanura bwa Isirayeli bisigura iki? Isirayeli risobanurwa wiki ngo kunigana n'Imana. Urumva ngo umunyisirayeli kuragwana n'iki? N'Imana. Mwayihaye amakofe hama ngo mubaha Imana. Nicyo gituma tategeka kugenda muri Korani agaho isiguro nyayo y'ijambo Isirayeli. Kuko na Bibiliya Yosuwa 12 Abisirayeli bitanguye iki? Soma inyandiko. Yosuwa 12 nageze hagira ngo iki? Cyo nicyo gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo. Abantu bagwana n'Imana. Yego. Bakabenjika ibitugu imbere yabo. Kuko bahindutse ibivume. Ikivume cyubaha Imana. Ekada. Komba mwisa Abisirayeli muri wiki ibivume. Ntakunda umuvumo nyene bagume ko mudashatse kuba Abayisilamu. Twongera wese. Achahanza mwarimu. Acha muri Yohana 10:2. Soma iyo nyandiko. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana 10:2. 10:2. Yohana 10:2. Aragira ati je nigira bukibuke. Nuko mwamaye ububasha ku bafise umubiri bose. Ngo Yesu Imana yamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose. Acha ati ibande hano batagira umubiri. Abafise umubiri duzi intoki. Siko bigejeje. Bacha baduzi iki? Intoke. Tuwarenza umurongo wa 2. Ntigeza burenga. Egera mu Baroma 9:8. Twumve. Abaroma 9:8. Ubasha ku bafise umubiri bose. Abo barafise umubiri? Barabufise rero. Reka tuvuge ko bamwe mu bufise. Icyo Bibiliya babwira. Niko kuvuga. Niko kuvuga. Kw'abana b'umubiri. Atari bo bana b'Imana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nimba batumwe ku bafise umubiri bose, kumbe ngo si bana b'iki? B'Imana. Utari w'Imana wande wa Shetani. Wakoze. Heza gigwa. Ariko nibashatse gutaha inyigisho ya Yesu aho nyene gatatu aragira ati 10:3. Ego nubwo bugingo budashira. Atubone ko bugingo budashira. Wamenye wowe Mana yonyene y'ukuri. N'uwatumye yitwa nde? Yesu Kristo. Aba baremera ko Yesu ari intumwa y'Imana. Ekada. Ntibavuga ngo umwana w'Imana. Ntibavuga Yesu ngo ni Imana. Kumbe nta bugingo budashira bazigera baronka. Muzorinda mupfa. Makamyama y'Abayisilamu ko Yesu ari iki? Imana. Aho no gutera ubwo bugingo Yesu ari karababwira. Budashira. Mutaraza ngo mwemere ko Yesu ari intumwa y'Imana mu gikoni mu muriro. Niko gakiza. Ako niko gakiza turondera. Acabaza mwarimu. Urone ko abantu bapfa bariko bahamwa n'icyaha cyane. Ashatse kuvuga yuko dupfa kubera icyaha twakoze, umucunguzi ari inde? Yesu. None Yesu nawe gihe mvuga ngo yarapfuye, nawe yaziriye. Nawe yacunguwe nande? Ko umugira upfe ari ugucungura, nawe ninde yamucunguye? Dukoresha ubwenge bwabo, si sawa? Ikibazo kiraza, dupfa kubera dukora iki? Ibyaha. Sivyo? Nibyo. None nimba dupfa kubera dukora ibyaha, umva yancungu harakazifise. Ntako. Yacunguye kugira akazi. Yabacunguye ati rero mwiye kuba wari waracumuye. Cebara ni icungu, urende gucunguye muzopfa. Urigeze utazopfa n'urutoki. Kugira yancungu ikore. Naduze. Waboneye ibintu. Yamwigisha yuri mutumva. Sawa. Nimba dupfa kubera Imana badushira itegeko batuzo
ko tuzopfa n'abantu bafite incungu bacungura ngo ntibagire gute barapfa ntibapfa komanda y'abasilamu gusa batacunguwe nusubira kuvuga ibyo bintu abasilamu gusa ibyo tuba bivuga mu rushengero badasoma acaraza aja muri Korani 19:60 19:60 Korani 19:60 mu izina ry'Imana nyene imbabazi n'impuhwe yego aragira ati kiretse bamwe bigaye aho nagushimiye Korani ije guha inkuru nziza abantu twese turacumura dukora ibyaha ariko Imana ikiyishurira Muhammad iramubwira ati babandi rero bihanye yego maze bakemera umuremyi wabo bagaca bemera Imana imwe rutende hama bagaheba ibyaha nuko bimeze bakanakora ibyiza abo nibo bazinjira mu bwami bw'ijuru atawe nibo bazinjira mu bwami bw'ijuru kubera barakoze ibyaha hama babivamo barihana nta ncungu wenye uzicungura kuko gukora nibareka kwiba gusambana kubesha ukihana ukabivamo warabikoze ugapora byahita kibisubiramo Imana izogushira hehe hejuru iyo ni inyigisho y'Imana Muhammad nuko nyiri cyo ni mwencho ibyo bitekamira acagana muri kane enda ngiyeyo ijana no 59 watiko nahibagiye so yo ndi kane 159 uri umwarimu mwiza nabone uzavuza mu musigiti atari cyera cyane konza nasema hivi avuga ngo iki na hapana mu majapo katika watu wa kitabu Wayahudi wala wa Kristo acha tubwira ati abantu batatoja kwa Yesu abo ngo nta bugingo budashira bazogira gute bazoroga wabeshe Qur'an tayisome gusiguri kuko ni yacu si yawe kakupamba ivyo utashoboye so niko ila atakuja tambua uhakika wa Yesu atujeza kumenya ukuri kwa Yesu uburiza neza bivuga mu murongo yego ni nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu yuko Yesu ari intumwa y'ukuri muvugishwa Imana w'ukuri w'Imana si mwana haramu w'Imana ntabwo Yesu ari haramu cyangwa umwana w'ikinyendaro uko yatukwa n'Abisirayeli Qur'an ikiroza Yesu si umwana kandi cyo muzobimenya ku munsi w'imperuka bandanya wala si mwana wa Mungu Yesu si umwana w'Imana k'Imana ntibyara irarengeye kubyara ikibayiro cy'Imana no kurema ibibyara n'ibiremwa byayo nivyo kabla ya kufa kwake imbere yo gupfa kuwa yeye Yesu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu ko Yesu ari intumwa y'Imana ibyo ngo mutoza kwitawe mugiye gucirwa urubanza Imana mutawe ko Yesu ari intumwa y'Imana kandi ko atari umwana w'Imana ahubwo ari intumwa y'Imana ati byo muzobimenya mugiye gucira ibyiki urubanza mugiye guharurirwa komeza atakuja amini imani ambayo haitomfaa kitu ni rero mwe mwagiye mwe Yesu ngo umwana w'Imana uko rukwemera atakintu na kimwe kuzobamarira ku munsi w'imbere kwa kuwa wakati wake umekwisha pita kuko igihe cha Yesu cyaramaze kugira gute kurangira na siku ya kiyama Yesu atatoa ushahidi Yesu ku munsi w'imbere ukazokwemeza atatoa ushahidi juu yao ikuri mwebwe ati jewe bagumambira ko ni Imana byo nababwiye kwa yeye alifikisha ujumbe jewe nababwiye ati Imana yose amukunde kuruta byose abagabo nabo bayomedi nabo bakica baca baza kusenga jewe Yesu rero Mana bibaritse na kwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake ababwira ati jewe nari intumwa y'Imana kandi Imana ari yanumye ku isi je narashikanye ubutumwa hama mwebwe Imana ibahane ibatemo umuriro kuko mwagiye gusenga nde Yesu si sawa acarabaza ati none ubundi mucunguzi ninde aturagiye kumva yuko ibya Yesu byagize gute yararangiye sasa mu kiringo ca none tuje Korani 3:3 mu kiringo ca none twokurikirande byogenda gute kwikiringo ca Yesu carangiye umuntu rero dushikana ku nzira yo gucungurwa nyakuri ko kwihana ibyaha by'ukuri dukurikije inyigisho ziwe ninde 3:3 mu Korani Waruti nanjye cyane nababwirani niko Imana indegetse kinababwira abagabo nimwe abakoko mukundo waro ni mungurikire abantu mwese niba byo kuri mukunda Imana muze dukurikire intumwa y'Imana Muhammad mazura kunda umaze gukurikira intumwa y'Imana Muhammad Imana rugira byose ikigukunda kandi azorira ibyaha byanyu kandi Imana ikikubabarira ibyaha byawe byose rero musero kuba Yesu yere mu ijuru kugira ngo uzoje mu ijuru mutegereza kwemera inyigisho z'intumwa y'Imana nde Muhammad kugira ngo Imana ibafutire ibyaha byanyu mutemeye Muhammad
mu muriro mu gikoni. acabanza mwarimu aja mu kusoma Qur'ani akwita ikivume si sawa Ndio. ngo Yesu ngo yacitse ikivume ngo ahubwo ntiyari ikivume usura byagezwe 2020 yarutsa 2022 yarutsa mwarimu usura byagezwe 2022 Naam. Haragira ati umuntu akora icyaha gikwiye kumwicisha bakamwica bakamumanika ku giti abenda kwese agiye kumusara mu gihugu komeza muvyimba wenu uzuraye kuri ico giti kubera iki ariko kuzamubura kumamba kuri uwo munsi nyene kubera iki ugumanitswe ku musaraba abari kuri iki ariko muvomo w'Imana. kumbe Yesu yavuga kubera abantu yavuga n'iki n'Imana umupimo kubera ngo yagiye kumusaraba kuye ku Mana kuko Yesu yagiye kumusaraba nicyo gituma bizera umusaraba bose bizera ikitu abataje kwa Muhammad bose bazagwa mu muri Wa alaikum salam. Imana iguhezagire shehe wacu, Imana iguhezagire.